nyuma y'inzu akama yose undi sha harikanana let's go tukirizera tukarisaba twende agaciwe karuma harikera kera narindi tukirizera tukarisaba agaciwe karuma harikera atanguyimea akurikira rupi ufise ikingorongoro kimwe ukagurigami akubira igikora zana magi zana masaro tuje mu rubanza rw'amasaka bitumugano rumaniza nawe rumaniza bote abarundi tugakubitwa shikote na n'ubu twari kuki intara z'abakoroni zo twarazisezereye kahise kabi karisama kandi agaciwe karuma Merci. Toi seul. Alikera. Solo. Aïe. tukarisaba kandi agaciwe karuma harikera narindi tukirizera tukarisaba kandi agaciwe karuma harikera tukarisaba Merci kandi agaciwe karuma harikera Merci beaucoup tukirizera tukarisaba kandi agaciwe karuma harikera kera narindi muraryohewe uzokwigana inoti yo ile dunia iko pale ndo vile na watu ni wale ndo maana Mungu atabaki kuwa yule japo machungu tutabanana mole zunguka tukutanane kule usanikuta yule toka enzi zile ile toka zama za kale mi bado niko vile baby nishike mkono twende mbali na wale sababu wale hawataki kutuona kivile si vile watawashe wambi toka kule na wakikuzi ile masi ile masi ile kona umva ile kama kuna mpango ile masi ile masi ile masi ile kama kuna yo okay na ukiki hivi sinelewa hivyo na ukizani hivi tambondo hivyo kumbuka nikushawishi imba hivi acha vile leo naleta upishi na mistari ile mimi naendelea kutichi karibu tena shule mistari kwangu haishi na itoa kwa bure I doing something over and over again nafanya ile again and again yo never piga filimbi kengele Mzikwa kikubwa watoto watoto vunja goti piti la kizee twende ile masi ile masi ile masi ile kama kuna mwanga vile ile masi ile masi ile masi ile kama kuna mwanga vile tulikuma changani ile masi ile
ile mase ile mase ile kama kuna ponda vile. Yes. umuvyeyi wacu Sebarundi adukunda kandi atwitwararitse ije ne la Majoro Evaristito twese amaboko hejuru dusale abantu mwese muri ngaha mwaje muzanye hejuru amaboko twakire nyoni cyubahiro ubudacu Burundi Sebarundi ije ne la halle Major Evaristito ndayishimye amaboko hejuru mufate icyicaro reka rero mwese mubyagire
hamanda basabe abari ngaha mwese abafite amaboko hejuru z'amaboko hejuru komba amashyi menshi. Reka rero dusabe MC Gael mbega uri hehe kugira ngo udushikirize ibica bibandanya. Gael, MC Gael tumusaba kugira ngo ace ashika mwaha kugira ngo naco dushikiriza ibikorwa bibandanya ingene biza gukurikirana, ariko ndabasaba ari ngaha mwese twese amaboko yacu hejuru. Gaera, ijambo ni kwawe kugira ngo dushikirize ibica bikurikirana. Mr. Gael, udushikirize ibica bikurikirana kuri uno mwanya, ariko nimeze neza cyane. Nuko bashingana bafasoni nababwiye ko twatewe iteka n'umuvyeyi wacu nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, akaba n'umujama w'ugwaruka. Nababwiye ni imbere yuko tubabwira ibikurikira, twababwiye ko uno munsi n'umunsi udasanzwe. Imbere ko tubabwira ibikurikira, nababwiye ko iteka twatewe n'irisanzwe, turi kumwe na nyiricubahiro kandi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Imbere yuko tubabwira urutonde rw'uno munsi, twagomba duhamagare abari muri iri ni imboneka rimwe kuva Burundi bubaho, iri ni imboneka rimwe kuva uno muziki witwa umuziki.
Yeah,
Marekani ya wine na piramidi Tumushangaze mu ruhanga Ibiyaga by'umuyaga mwarucuma akibindi Tumushangaze mu ruhanga Ufise n'ikibira k'ibinyoni n'ibindi Tumushangaze mu ruhanga Ibira cyarukubu harangwa y'inkamasa Tumushangaze mu ruhanga Ewe Burundi dukunda Turakuyaga Igihugu cyacu cyiza Turakuyaga Icakaranga keza Turakuyaga Unda tuguhaye Tugiye tumushangaze mu ruhanga Iyakigiriza Abasokuruza bacu badusigiye Shaka shaka Tuzorikomeza Tuzorishigikira Tuzorihaga Tugiye tumushangaze mu ruhanga Nziba Kristo amtuko hejuru hariya kuna waona haleluya haleluya nafurahi sana haleluya haleluya reka mwitabire cyane satana hungi haleluya haleluya hariya mwavorema haleluya nyani cyubahiro Frère Major Ndayishimiye Evariste turagukunda cyane Imana yakuduhaye ikuduhezagire haleluya yasashimwe cyane hamwe na Kristo mutumira kandi biryoha cyane
bakunda igihugu amaboko hejuru umurundi nyawe amaboko hejuru gira gutya Burundi oye Burundi oye Burundi oye Burundi oye Nyenicyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye oye kabishariye mwese amaboko hari Nyenicyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye oye muhereze hariya oye turagukunda cyane twagiye ikintu kinaryoshe urabona ko buramatari no gutambuka urabona ko ejo ni ntayo kwikukira kabisa twibuka nuko tugomba rero tumwakire maze twumve ijambo ry'uno munsi atwakire nyir'icyubahiro n'abandi banyacyubahiro bari ngaha tugira amahoro. Nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ukaba kandi murongoye umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'umutambukanyi wanyu mwaduteye iteka muri kino kibanza nyakubahwa cegera cy'umukuru w'igihugu nyakubahwa mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi nyaniteka murongoye umugambwe CNDD-FDD banyakubahwa mwese mu cyubahiro Imana
yamuteye banyakubahwa banyakaranga ayire rwaruka bene gihugu mwese mwasidukanye n'iyonka muri bino birori tugira amahoro sangwa amahoro umutekano iterambere no kwikukira kw'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, n'umunezero mwinshi hamwe n'iteka ridasanzwe kuri jewe kw'izina ry'abenegihugu mu ntara ya Bujumbura kubaha ikaze muri ntara yacu nziza muri bino birori by'isabukuru byitiriwe umutwenzi vyateguwe mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 64 irangiye Uburundi buronse intahe yo kwikukira. Nyenicubahiro, gushika muri ikibanza kwanyu n'ikimenyetso c'uko mwitaho cane igisata cy'iterambere ry'igihugu cacu. Nsabe bene gihugu mwese kugira twakirane iteka n'umunezero umuvyeyi wacu, ndabasabe mumfashe n'abatimbo muhaguruke tumwakirize amashi menshi cane hamwe n'umurisho w'ingoma. Murakoze. Allo! Amasi tugiye kuja twese. Bujumbura! Murakoze. Merci. Allo! Muraho! Ndabasaba mwihangane gatoya imana hariya. Urazi hariya rero umukuru w'igihugu amashi menshi kuri perezida wacu. Ndagukunda cyane perezida, fise imbere ko ntangura fise ibintu bibiri ngomba kubashikiriza. Barabibagije mwarangabiye inka ntimurayimpereza. Ego haraciye imyaka 2 hari kuri paeje ntimurayimpa ndagana na Mungu. Abantu bo muri protokole bambariye atumbiriza n'inki inka utegeza kubanza kuyitegura iraro urarifise imbaho z'ibujumbura nazimaze ndubaka ndagira gutya rindira naho nizera yuko birashitse washitse ibwami ugabanya amashi menshi cyane. Dukomera amashi perezida wacu kuko n'umugenzi w'ugwaruka murabizi mwese. Uretse yuko perezida wacu adukunda araduha n'akanya tukamwandikira message tukamubwira ibibazo duvize, sivyo? Ndabatera inkuru jewe rero sinariza kumwandikira perezida yanteye iteka arantelefona. Perezida yarantelefone, perezida vrema umukuru w'igihugu nta kintu gitangaje uronse apeli. Ndabisubiramo reka ndabivuge kuko n'umuvyeyi naronse apele mbona sosantuze yandavuga ntiyije ntayonze ndagahana na Mungu. Ndagahana na Mungu inimero je ntayonze. Hari après-midi ngire nyame kugira mpave nja ku kazi nkaka. Uyu muntu abandi bamwe badusaba amafaranga ndagahana na Mungu. Aya. Chanshira ku Allo? Perezida wacu rero arafise ukungene ari umuvyeyi muramaze kukabona. Arafise ukungene afise umutima wa kivyeyi avuga gahoro. Ariko yashabuye muramaze kurabya yashabuye. Kuko perezida agitangura agira gutya
nuko dushimire abaje ngaha ego hanyuma yagejere hagati ariko aratwigisha hari gihe ashavura nasanga abantu mbego mwarasaze mbega mbego ariko nibiteba azasura akagaruka ati nico gituma nama mvuga nti none je ugire gute frame amashimeje kuri perezida. Allo turi kumwe tuendelee ama tusiendelee? Sasa rero nyamanye na madamu pembeni Imana yamhezagiye namurose hanyuma ndonka apere ndagira gutya mbona nimero ntayonzi hanyuma nti allo nawe bukebuke ngo allo namahoro nanje nti ego namahoro ndinone ugenda umwene gihugu wo mu Kirimiro daga bagire bayankuremo ya mafaranga numviriza wa mugabo ndagusabye umbarire ikintu ushatse kuvuga ko je utam ndabwiza ukuri narafukamye mu cyumba wamenga arambona ego ndagize yangu ndagana mu ego hama rero ikintu cishe madame yari pembeni agashaka kumaza ngo ninde niba ari ikintu kigoye nyene cyubahiro nicyo urabona abagore baba bazi abantu bo ngaho nkamubwira nti sindi buvugiremo kandi nyene cyubahiro ari ngaha nawe ngo indi birenge hose wagaca yibaza ngo ni perezida ya komite ya mariage twari duherutse bipu nerana munyuma yumvise ko ari ndabona nabigikwembe allo pamela mashi ndababarire turaryohewe cyane kubona turiko turigira ukwikukira Uburundi murabize kahise twari tubanyeho imbere ko abazungu baza hanyuma mu nyuma abazungu baraza bahindura ibintu byinshi hari ibintu tutanyoye ariko ndegeye mvuge yuko kubona twarikuye ko ikimoko dukomera amashi basogokuru bacu kubera mu ntara zose ubu abantu baridegevya abantu baragira gutya je nari maze imisi ndiko nazunguruka mu ntara nyene cyubahiro natsanze ndazamumbabarire ndazakoresha za ntara zimwe tuvuyemwo nasanga abantu bivanye n'ico bakora n'ingendo zarahindutse mwari muzi abantu bavuka muri Bujumbura rare ukungere batambuka muramaze kubibona ukungere bumva batambuka kubera babanye imizigo bamarukana umuto hanyuma badandaza bakaduga mu kuduga urumva urabona ni gutega gahoro urabona rero ngaho ibintu ni hatanga gahoro mu urabona iyo ni Bujumbura rare tukingia Kayanza ni ntara abanyakayanza turishyuye abanyakayanza bamara ahantu hose abanyakayanza no kubera kurima n'abantu barima n'intambuko nyene urabona barengereye hewe none ngirente none urabona ibintu byo gusiza nahanyere tugende none abanyarutsana kubera amakenga n'abantu allo hewe urabona bace mu ntuze allo tendele abatusiendele abanyamubanza nabo murahari murakoze cyane chimire cyane ariko ikintu nagire mvuge gusa nuko twatewe iteka nyuma nkabanyohewe kubona mbaye umu artiste après gouverneur mwabonye gouverneur wamonye gouverneur wacu wamonye gouverneur wacu ego vraiment turagukunda gouverneur nikimenyese ko ukunda ugwaruka kubona president w'igihugu ari ngaha ukaba dufashije nani nkaba ntewiteka kubona ntamye ibintu bikomeye cyane ndanyewe cyane sivyo kungerero bivuga gusa yangeresyo ndayikwibutse yanka ndaganira Mungu niteguye muzoyishikirize namwe muri sabirukwa birabarara muri sabirukwa iyo ubwibwami utagabanye ntuzi gusaba sivyo bo president nyiricubahiro mukuru w'igihugu hari ibintu bya independence bagiye baratubwira kwikukira financièrement ibintu bijanye no kuronka icyo umwe wese yofungura mwikomera amashi cyane ugwaruka ruriko rurakora biko bigenda neza cyane amashi menshi cyane twarikukiye
hanyuma rero jewe niko naraba imbere ko abazungu baza abarundi bari bafise ukungene babayeho. Abarundi ni ukuvuga yuko kera umushinga nawe yagenda n'icumu, iyo agiye icumu rero agashinga akarishinga, ni ukuvuga byagaragaza yuko muri urwo rugo hari umushinga ntahari, sibyo gahemwe? Abana abafasoni bacu sinzi ko bazovyemera, ariko basokuru ngo baravyemeraga, ariko ntibikabe. Ego ndabashimire cyane rero, ndabashimire gose ugwaruka ruri ngaha, kandi urabona ko gwavyitavye ku bwinshi. Nagize kantu kamwe gusa ndakunze kumva iyo ndiko ndaraba televiziyo, haraba abahaguruka kugateka k'umukenyezi. Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha. Amashi cyane kuba fasoni mwese muri ngaha. Nabari amashi ari muri VIP. Ego cyane biramimba cyane, ariko rimwe nkakunda cyane mama Burundi yari karavuga ati nuko turondera agateka kacu ariko ntiturengera abagabo. Kirazira kurengera abagabo. Ubwo ubuherutse hari umumama yarakomeye cyane muri ivyo byo kugwanira agateka k'umukenyezi, kuri televiziyo yarahagaze gutya bariko baramubaza, nuko natwebwe turashoboye gose, kuko nta kintu umugabo yokora umukenyezi yokora. Kakaba nkako twarahagurutse nta hantu namwe turi. Muri iryo joro hacaza umusuma je madame ngo papa jo degenda urabateka turangana nagana mu turangana. Murakoze cyane, Imana ibahezagire, tuzosubira. Ndagabanye yewe komera amashimura kwa. Urabona abantu benshi abamotare muriho, abamotare bo ngamukami, ariko rero nakubwira ndajyaho cyane quartier nord ndazikunda cyane. Abantu batanguje amakartier y'Ibujumbura bafise umuntu yatanguje amazina y'amakartier y'Ibujumbura, hari ikintu kintangaza cyane. Sinzi kungene yabigize, sinzi kungene yagabuye. Muza mu birabe amakartier ajya twitwa ngo harimo amafaranga atangurwa na Kinindo, Kigobe, Kibenga, Kiriri, ariko haramuyaga quartier kamwe karahaguruka ngo ipo Kinama hose. Kinama murakoze cyane, Imana ibahezagire, murakoze mwana w'igihugu n'ibindi biganiro. Merci beaucoup. Ko independence ari bonane yabo, kandi tuzi neza ko abarundi twizera yuko umwaka utanguye nabi uzohera nabi. Mana turashima ko abarundi batanguye umwaka n'umunezero, ku izina rya Mwami w'isi n'ijuru, amen. Ariko munkundire mu byubahiro byanyu dufata umunota umwe twibuka abandi bahinga batwitangiye imbere bitavye Imana, bumve ko ibyo baharanira uyu munsi twatanguye kubishikako. Ndasabye twese twiha umunota umwe, sibyo mwana? Hanyuma ubwa gatatu dushimira abantu bose bagize uruhara kugira integuro n'intunganyo y'isabukuru idasanzwe Umutwenzi Festival ije mu ngiro. Hariho amakompanyi menshi y'igihugu na independence iriho, niyo twagize icyumviro turavuga mbega ko independence ariyo bonane y'abarundi, mbega nta kuntu twokora ikintu kizotuma abarundi bose duhurira hamwe. Nacyo cyabaye mugikomera amashyi y'iki kintu Umutwenzi Festival. Uyu n'umunsi udasanzwe kuko abarundi barengukana icyo bazigamye mu mutwenzi, utwenzi igihugu cyafunywe ariko kitapfuye. Ni umunsi w'amateka mu mashasha abarundi twari dushashaye, cyubahiro kizima se barundi. Uno munsi dufise umunezero ntangere kubona byakunze, kandi twizera twongera tubasaba yuko iri sabukuru Umutwenzi Festival yo kwisubiriza kuri itariki nyene uko umwaka utashe. Abavyemeye ni bande? Abavyemeye amaboko hejuru na karuru. Burundi uganishe n'abandi, ingaruka zabyo zizogushikako nawe utavyumva. Bega ni n'umwanzi w'Uburundi, nitwebwe Barundi
bwacu nibwo butunzi bw'Uburundi tubitahure twese ikirungo kimwe n'ikiryoshya isosi tubitahure twese ntukavuge nawe Uburundi ugamije n'abandi ingaruka zabyo zizogushikako nawe utavyumva ntukirengagize Uburundi witwaje ubwoko bwawe ntukirengagize Uburundi witwaje umugambwe wawe reka kuca igiti wicayeko nawe utavyumva kajayo ntugace igiti wicayeko nawe utavyumva ukunda Uburundi n'itegeko kubukundisha abandi si igisabo kubukorera neza n'itegeko kubuvuga neza si igisabo hari ibyiza byinshi vuga na bike vumuvuga basi amarobe n'ibikeke Uburundi tumeze nk'ibere rya nyoko naho rigira ibihere kuryoma n'itegeko hari ababizi bazi ko babizi bakunda Uburundi ibibobe n'Uburundi n'abatabizi bazi ko babizi badakunda Uburundi ibibobe n'ubuvunyi wo kubona indayi tukisha Uburundi no kubona indayi tukisha umubiri ukunda Uburundi udakunda Umurundi ukunda Umurundi udakunda Umurundi witwaza amaturo akavamwo amatutu ubwo n'ubugurugu ukambwe kurusha Uburundi ubwo n'ubugurugu uba wifuze nabi ubwo n'ubugurugu uhemukiye uba wihemukire ubwo n'ubugurugu ukavuge nawe ubugurugu ugamije nawe ingaruka zabyo zizogushikako nawe utavyumva ntukirengagize Uburundi witwaje ubwoko bwawe ntukirengagize Uburundi witwaje umugambwe wawe reka kuca igiti wicayeko nawe utavyumva kajayo amarira turagira amashabuja everybody one two everybody go Unitari ibiri muri gahunda ibikuba muri gahunda itirika bavugira imisonga urabizi ko gukunda biboneka Igomero nashime sale amarira turagira amashabuja everybody one two everybody go Unitari ibiri muri gahunda ibikuba muri gahunda itirika bavugira imisonga urabizi ko gukunda biboneka Igomero nashime sale Chako ni kuteri imbere ucubona abantu gusa turimo twese zawo zari zinyegeje abo utabatama soba Messi iwateri imbere twese ikutako ariko ntubasumbye ikutako wakinyuma ukakubase just abakazuru mana iki gikombe k'indege ona basi baje Unitari Musimba watu twese nachori everybody sing kazi imana murakoze cyane
amashi tugomba tumwakire. Where
icyubahiro Mana mushobora byose, wewe nyene urukundo nyene impuhwe n'ikigongwe, wewe wakunze Burundi n'ubu ukaba uri hagati yacu, nuhabwa icyubahiro imyaka yose. Na nyakubahwa mufate ivyicaro abafise aho bicara, bajya kuba mwese barundi kazi mutaramiye uyu munsi mukuru turamishije, mwese banyabujumbura tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Uno munsi nta majambo menshi n'akanyamuneza gusa, n'akanyamuneza kuko birahaye biraboneka yuko koko Uburundi bwasubiye ku ntahe yabwo yo kwikukira. Abarundi baratanguye kuboneka neza kandi biyerekana ko bakunda igihugu cyabo. Abarundi bariko barerekana urukundo rwamye bubaranga guhera kera. Ibi abanyempano b'imico n'akaranga bariko baratugirira niwo muco wa kera, aho abarundi bakorera hamwe bagashira hamwe bakagira ikibiri. Abarundi ba kera barakunda igihugu cyabo gushika naho mbere n'abakoroni kugira ngo bashobore kuducura bufuni na buhoro. Abarundi bagwanye n'Ubudagi imyaka 7, ndetse harabaye n'abarundi bitangira igihugu, na cyane cyane ngaho turibuka intwari Bihome yavuze ati ko umwami apfa Uburundi bwa bujakaye ni jewe nemeye kubwihebera. Niwe yatumye hacaba ibiganiro kuko byari byabananiye yuko igihugu cy'Uburundi bagifata. Mwene iki gihe niho duca twibutsanya rero akaraga k'abakera, imico yabo. Umurundi wese yari ingabo, Umurundi wese yari ingabo ikingira igihugu. Nta mugabo n'umwe yari ariho atagira icumu n'umuheto. Umugabo ni yamaze urubanza yagenda yitwaje icumu kuko yamagavye azi yuko urugamba rushobora gutangura. Abenshi mwarutse ubu ntimuzi igituma bavuga ngo inzoga y'amacumu. Umugabo agiye ku rubanza yagenda atwaye icumu kugira ngo yikingire ahageze, ndetse umwasi ateye acaja ku rugamba adaciye muhira. Mugabo ashitse kwa nyene urubanza niwe yacavuga ati nanje ubu nije ndabacungerera umutekano, zana ayo macumu yose yanyu. Ngira ngo murabizi no mu gisoda ugiye mu yindi kambi baca bakira cya kigwanisho ufise bakakikubikira bakazokigusubiza ugiye. Nabo nyene kwaru ico tubayita inzoga y'amacumu. Umugabo kandi nico gituma no mu rugiwe niwe yaryama ku rwinjiriro kuko icumu ryama riri impande yiwe. Kigingi yavuze ngo abagore n'abagabo kungana vyarashitse naho nyene aho kera. Murazi ko baba mu nzu za mitego z'ivyatsi. Hanyuma rero umugore avuga ati turangana, umugabo acavuga ati ko tungana rero ubu nawe ni uryama mu rwinjiriro. Hanyuma wa mugore aravyemera. Hakaba hari hateye ifyisi kuri uwo mutumba zitwara impende. Hanyuma wa mugore aza yumva ifyisi iri kwiraroha, iri kwirondera impene. Bavyuka wa mugabo uje gutabara ifyisi iri dutwara impene. Wa mugabo ati oya genda wewe nyene muhangare, ntiwavuze ko tungana. Hanyuma umugore aco yagenda arajugumira. Umugabo acatora icumu giwe ati reka je ndakwereke. Arasohoka agira Imana asanga yafyisi iragiye. Acafata rya cumu aritera mu gitoki ati ndaguhaye nzoza gukura mu vyimbeje. Wa mugore ati urayisha? Ati ndayisha. Ati bwa bundi abagabo muri bikoko. Acaremera
yuko umugabo ari we azoryama ku rwinjiriro. Kera rero abarundi bose bari ingabo kandi barigura igihugu, abarundi barakundana, nta murundi yasegerereza kuko niyagize ibyago baca mutabara bakamuterera bakamugemurira. Ubuvyaye amahasa baca baza gukeza amahasa kugira ngo umukenyezi yibarutse ntagire urubutiro. Mu Burundi niyo ugize ibyago inkuba igakubita inka zawe baca bagushumbusha, urukundo rwari ruhari. None rero urukundo muriko muratwereka na karorero, mwebwe mwari abantu umwe wese yokwihahira, none uno munsi mwese mwaje ahabona muri kumwe, ahandi ho hari wari kuvuga ngo yabo cabona yuko jewe ntakomeye ndi kumwe na naka. Cerekana urukundo rero, ndabakengurukiye cyane. Nagira nshimire cyane Mukombozi. Ntujya murashobora guhura ati birashoboka, nyiganira twumva, ndamutuma ko gukirimba arabinyiganira numva nibizima, none nimurabingena ari bizima. Mumukomera amashi cyane Mukombozi, mukomera amashi cyane. Ndashimira Imana kandi ko uyu munsi ubaye wimboneka rimwe, nanje ndi umujama w'ugwaruka. Kuko ugwaruka rwinshi muri mwebwe ubu turandikiranira tukamenyana. Mbere rero ndoye n'akanya ko gukeza Bface nagiye mbona nyandikira akabaruwa ngo ndagira ndagutumire ku rubanza rwanje, ntuba ko turabaza aho bukera n'abaruba kugwiwe turiko turaganira casanga aba banyempano basigara bagwiza tunga nabo bararima bakorora. Bface yarambwiye turangendera uze kuraba nanje aho nororera. Murumva yuko iterambere riko riradushwaramwo nuko nyene. Ndashima cyane Tigingi waracerewe, we nagutumye katarihuri uravyibuka ucuribagira, none ko baca umugani ngo ntawusiga inka mwigabiro turuca gute twe nawe. Tigingi nagira kubwira ya nka yaravyaye igana ari kuguha, none nzoguha zibiri canke nzoguhimwe? Nzoguhana byose kuko wasavye inka iriko akadomo hejuru, iri itangurwa na i hariko akaburungu hejuru, urumva sinoguha i itagira akaburungu. Nzotwara inka rero yuzuye yikwije, kandi aho bukera nzotagwa gutembera mu gihugu, uzoca unyibutsa unyaruke, urindire mu ndwi zibiri zisubire guhera imwe, ahandi hoho wahava usanga ari ubushuhe. Ndakengurutse cyane rero kuri uyu munsi, navuze si uw'amajambo menshi, ni umunsi wo kunezerwa dutera inkuru tuyaga. Naje nakagize naje ndimo jewe ntimwatweze, naje mwatweze mutima ari hehe? Mutima sinamubonye ni benshi. Mutima nawe nyene naramugende ndabona ko rero. Salamu alaikum takubi. Ndanezerewe rero cyane kubana n'abanyempano, kandi shimira n'indongozi zitari nke zaje kubashigikira. Kare umuvuza muziki bacava ngo n'umubanda, none ubu umuvuza muziki n'umugwizatunga ntirurangiranwa, baravyifuza ni benshi. None rero nabakeje kuko niyo mugiye mu bindi bihugu ndabona ingene babakira, ndabona neza ko mwamaze guha ishusho nziza igihugu cacu. None ndabakengurukiye mugume mugira umunsi mukuru mwiza, umunsi mukuru wo kwikukira mwiza ku Barundi mwese,
Imana ibahezagire. nagomba sabe nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, imbere yuko muvuga yuko abaririmbyi twojangwe turirimbe turi ngaha, abahinga mu gufyatura agafoto bagafyature. Naramwibutse yuko yagabiye inkwavu kandi bambwiye ngo zavyaye inka zine, naje mu ndabe mugire nk'abandi muvye. Yego sinari bwaza nararindiri Uracuza nawe. Namashimeshi nagabanye abantu b'Imana mu mashimeshi ndaborohiye mu bwiza nagere twagiye kandi abari ifi kwise Burundi nanje kwise buramuko sinakiza saruwe neza irugiro bwabo bibaruze ariko mu mwanya w'abaturage tumupfapfaritsa umuvyeyi wacu tumwongera amashyi menshi mu mabanga afise y'amatwitangira